hanyuma nyene nkabashimiye kandi nabo mu bantu yazanye Amidu Hassan nawe nyene ngaha. Nibuka ari ikintu ariko aravuga kubyeke gufa nova yavuze ikintu cyo gufasha abantu kwitavuga neza tonto je ijambo ryanje rigiye uko ndababara none shamba ndayisoroye iki none ko biba risohotse kugira ngo rishikira abantu ibi nibyo bibabaza no mu underground atanga indirimbo ntibayivutse guys yari ibintu bibabaza kandi atamuntu yagukoze ku mubiri muze muraraba mwa abantu mwe kandi ibyo nibyo bibabaza cyane kandi ijambo ry'umuziki ryo riravuna kuba urihira no muri studio sinkiri ngaha aruvuga ari gusa nariye nifitiye ingufu rigasohoka. So ikintu kimwe nibuka igihe Amidu Hassan namutwariye indirimbo umunsi wa mbere ayivuza abantu barahamagaye cyane. Niwo munsi nibukira ko yuko niyo yabaye inzira yanjye ya mbere yo kuronka telefone biki kiganiro cya Amidu Hassan. Hamagaye umugabo avuga uti jewe umugabo Frank Akili avuga uti umusore nshaka kumubona kandi acyambera manager avuga mbona afite telefone ntayo mfise amama era ngire kugura telefone kandi yari amama era menshi ariko naguzaga telefone kamake kubera iki subire kandi muri studio none so ndashima cyane nibuka avuga iyi ndirimbo yanjye amusozi yarakorotse ndi mu cyumba amusozi ndarira ndavuga ni jewe kwera abantu ba telefone uko kumbe bwa wundi hari n'umwana mu ba journaliste muri ngaha muriko murakora ndabifurize cyane nimba ari bonana ndabifuriza ya 2023 nuko haro hawo umwana yorira kubera mwebwe mwamuvugije yumva ukuntu muvuga amusozi agakora kubera ama emotion ni ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi kuba dufise Bface ni kubera yabaye mu upcoming na mustari numwe na Michael Jackson yarabaye mu upcoming. Iyo ni inzira ya twese muri icyo gihe industry nyinshi kugira ngo zikuze umuziki wabo zigerageza gukrea aba upcoming benshi kubera umwe wese abazazanya kandi kanovera muziki nka kujya kumukeye tuba twatetse umwe wese agashyamwe ibirungo bijya birungo byinshi bituma umukeri uba bien sana. Muri icyo gihe Imana ibaho umucyo cyane nawe mubona abandi bana bazobakunganya nk'uko kugira ngo babwire ijambo nk'iryo Bface yabwiye abandi. Murakoze cyane. Murakoze harimo abafise ikibazo c'ingwara canke cyo gufatirwa n'akazi ndasubiyemo kandi abo nabona bavuze amazina sibo bantu bafise akamaro kuri jewe gusa hariho n'abandi ntashoboye kwibuka canke ngo mvuge bafise ico bakoze ku buzima bwanje bujanye n'umuziki. Jewe kenshi no muhira no muri famille nari narahevye kugenda mu mafamiye mu mamanza za famille kubera ko bamfata nk'umunwaro mogi bambwira ngo wewe ngura umunwaro mogi nkasanga ndabuze n'ubunganiriza nkasanga ndiko ndishira ku ruhande ariko muri no mwanya no mu mariage yabo ndaririmba bakaryoherwa no kw'Imana mushaka mu nkomera amashina nagize intambwe narateye intambwe. Rero uko biri kose akantu nogenda mvuze gato nohera kuri famille yanje cyane kubera ko mvuka muri famille y'abakizwa abapantekote. Hariho ukuntu batigeze bishimira umuziki wanje batigeze baryoherwa babona yuko umengo nazimiye mugabo bamaze kubona yuko ikintu cahindutse kuri jewe ari ubwanwa n'uburebure bahisemwe kuba abafana banje ubu barambaza ati uzosora indirimbo ryari mwana mushaka ngo nkomera amashini yo n'intambwe vraiment kugira ngo wemeze abantu bari basanzwe bari compliqué nkuko. Rero igihe kimwe umugabo frere wanje yari mu bantu bapinga umuziki wanje atangura kumva muri asohotse mu kabare wewe aranywa inzoga uretse ko famille yacu arabakiriso. Igihe kimwe rero agenda yumva umuziki wanje warateye imbere urashikira abanyagihugu babandi ba ruguru batagira n'amatelefone ngo bazirabe kuri YouTube mugabo indirimbo zanje bakaba bazizi ku mutwe. Igihe kimwe bababwira yuko ari mu grand frère wanje baca baramwegera baramubaza ngo uvukana na Bface tego ngo nukuri kw'Imana ari waguha inzoga zose ushaka baguha inzoga zose ushaka kubera kuvukana n'umuntu w'umugabo. Sa mutipe nawe yarasanzwe atanyereko adakunda yuko ndirimbo baca mu oblige ati rero mu telefone ya per video turabe kandi tubone yuko watuhenze.
ntitubone yuko waduhenze kubera ushobora kuba wiyitirira ko uvukana nawe kubera uriya muntu si umuntu asanzwe, usanga nawe umwiyitirira nk'uko natwe twifuza kumubona mu bandi. Umujama ariyumvira naje kweri ko nsanzwe ndamupinga, ubundi ndamupinga gute araza ko nyitaba. Ikintu yakoze yarabanje kunyandikira, mugana nanje ndaraba ati burya rero igito gitabwe iwawe nubwo atanshigikira turavukana. Nta kibazo, hari igihe usanga nyene nawe ari mu bantu batigeze bakunda umuziki mugabo ariko ndazi bukiye bukazoshigikira. Acha telefone apel video, telefone ya apel video. Ebana numva batanguye kurahira za ndahe za ruguru ngo yabwo niwe ndake na mama. Ngo shango ni bakongere n'izindi. Gohera ico gihe yaciye abangaho hari umufana wanje. Gushika no munsi nawe ari mu bantu bambaza ngo umuziki wanje uzosoka ryari. So nibaze yuko na family yanje mwoyikomera amazi kuko nabo basigara abafana wanje. Hama rero nibaze yuko tuce twegera hajya dusangira agafana nabateguriye, nabivuze yuko ntihashima umuntu abanje kuba umumiliyarderi, hashima umutima. Nimba umuntu wese afise umutima naho uvuga merci yonyene mugace mutaha, je ndibaza yuko ari umuntu afise umutima yomukorako. Ariko nateguye agafana dushobora gusangira. Murakoze, Imana bahezagire. Fise umwanya barashaka gutenyenya rero tugasangira. Ku ufise ivyo aje gukora nawe ni aze gushika muhira amahoro. Imana ibahezagire, ihezagire kandi abashise hano n'abatashise hano. Dukomera amashyi Imana.